Turabahaye ikaze kuri Moso TV. No munsi twabateguriye video yerekana ukuntu amaziko yagenze y'umuhisi Gaby Bugaga. Muri no video muraza kumva vyinshi mutari muzi, ndetse muraza gukurikirana n'amajambo umukobwa wiwe yavuze ariko arasezera irya nyuma umuvyeyi wiwe. Gumana natwe kuri Moso TV, ndetse ukeneye kuza urarorera izindi video canke ukurikirana ibigiye bitandukanye ni kuri urubuga rwacu Moso TV. Gira subscribe ubirungikire n'abandi kugira ngo uze urabasha kudukurikirana gatanu kuri gatanu. Moso TV. Uyu Owen iryo jambo numvise norangiriza ko ndabwira yuko tubuze kweti, turabuze, ariko nibaza yuko Imana izoduhoza. Yesu ahetse kiri. Ndagire kete mumpera papa wacu ari munakundana, afite umutima w'urukundo, bigeze kuri twebwe abana biwe byaba ari ibindi bintu. Byaba ari ibindi bintu, yaradukunda nk'abana biwe, ntaco twabuze, yaraduha byose, yaratuba hafi nyine umuvyeyi wacu. Nta byinshi ndababwira ko navuga sinaheza. Papa wacu turamukunda, aruhuka amahoro. Nzikubita imbere yayo nayisambabarira, insubize mu nzira maze ndonka agakiza. Ubwo namenye kwimunda nzajya niyungiraho. Nshaka ndababwire ikintu candemesheje. Nagira nkengurukire cyane cyane leta y'u Burundi, abashikira umukuru w'igihugu, bamumbwirire ko nkenguruka. Maze iminsi ishika 13 leta ku munsi, ku mwanya, ku munsi iri kumwe nanje. Leta yakoreye, leta yakunda, mbere n'umugamu yakunda. Sindabideha kuko mwarampujije amarira, sinari kubyishoborana. Uyu mugabo ni munini, sinari kumushobora gutunganya urubanza rwiwe, kuko niwe papa, niwe araba umuvyeyi. Ugiye kuraba ujya mu mama akunda kuba afise amagara make, niwe acamutora akamujana kwa muganga. Ivyo vyose ndavyumviriye, hama ngaca nshira ko amashari yo kumushingura vyari kungora cyane. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye, zirakomeze neza mparaso mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muhereye. My name is Franny the Answer. Iyi ni African TV sondoka zo wese uriko dukinira muri Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, muri Kenya, muri Congo, muri Buraya, ndetse mu Guvia Barabu, ndavuga Oman, Saudi, Saudi, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique n'ahandi hose kwisi. Mwebwe mwese ndabaha ikaje. Turi ku munsi udasanzwe, aho turi ku munsi utari mwiza, aho twaje guherekeza umuhisi Gaby Bugaga, umushikiranganje yahora atwara ubushikiranganje bw'amakuru n'imesha makuru mu Burundi. Yes, kuno munsi aho twaje mufubana iteka. Yes, abarundi sinzi bari mu kino kibanza, abari mu butegetsi ndetse n'abandi. Yes, mu birori nyezina hano onya, aho haje abategetsi batandukanye kumbure kugira ngo bamuherekeze ubwa nyuma. Yes, abarundi bakadukurikirana, abasanze bamukunda, abanyarwanda, abumva ururimi rwacu rw'ikirundi. Muri commentaire tumuherekezanye imitima myinshi y'urukundo, tungera kandi tumusabira ijuru. Yes, tujane hamaraza kubona ibi birori by'uno munsi byose. Asante sana. Nkuko mubibona ni icubahiro umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi
yamaze kwishikira ngaho katedrali Regina Mundi aho aje gusezera umubiri w'umuhisi. Ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza. Nk'uko mubibona abategetsi batandukanye mu bice bitandukanye bamaze kwishikira hano onye yes kubona neza yuko aho benshi baje gushigikira uno munsi. Zikubita imbere yayo nayizambabarira insubize mu nzira maze ndonka agakiza ubwo namenye kwimunda nzajya niyungiraho niyo mubwiro nibuhoraho ari amahoro yawe nibuhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza. Turazirikana uyu munsi turiko turarekeza uyu mukunzi wacu nakwigendera mushikiranganji Gabi Bugaga, twumve ico Imana idutumirira twokwitwararika kuri iyi si kugira ngo tuze dutorane ijuru. Imana idutumirira kurangwa no gukora ineza mu buzima bwacu, kurangwa no gukiza, guhembura, gusuhuza, kuremesha n'ibindi byiza idutumirira bitandukanye. Nagire rero mu kuzirikana ibi bisomwa shimikire ku bintu bitatu. Ubwa mbere ibisomwa biriko biradutumira gutegura kazoza ko mu ijuru tukiri hano ku isi. None dutegura ko kazoza ko mu ijuru niho tuzomara imyaka myinshi. Iyi si yo tuyimara kumwanya muto cyane. Bwa kabiri dutegere akamaro ugutegura kazoza kiwe ko mu ijuru nako ibyiza kura mu gutegura kazoza kiwe ko mu ijuru. Imana ikimugabira ubushobozi budasanzwe akiri hano ku isi bwo gukora ibyiza, kandi Imana ikiza kumufasha kugira ngo ntananigwe muri uwo mwiteguro. Bwa gatatu duheraheza dusabira nyakwigendera umushikiranganji Gabi Bugaga kugira ngo Imana imushikane aho hantu heza, imushikane muri ubwo buzima bw'amahoro. Bwa mbere rero dutegure kazoza ko mu ijuru tukiri ku isi. Mwumvise mu gisomwa cya mbere badusomeye cyavuye mu ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye Abaromani igabane cya 14 kuri wa munsi w'urubanza Imana izobaza umuntu wese ineza yakoze. Twese tuzorenguka imbere y'intahe y'Imana. Umwe wese azokwibarizwa n'Imana ivyo yakoze. Intambuko tugira, umwanya turiko turamara kuri iyi si, aho tuba tugeze hose, umwanya ariko ndavuga nti twese tuzorenguka imbere y'intahe y'Imana, umwe wese
azokwibarizwa n'Imana ivyo yakoze. Ni ukuvuga umwanya turiko turabaho kuri iyi si ntituwupfishe ubusa. Akanya Imana idutije ngo tumare kuri iyi si tugakoreshe mu kurondera ibyiza by'ijuru, mu kurondera akazoza k'imyaka yose, ntituze tugogwe imyaka yose kandi Imana yaduhaye akaryo ko kwitegura. No mu nkuru nziza Yesu yagize ati abaranzwe n'ineza bakiri ku isi, abo bagiye barakiza abandi, bagiye barahembura abandi bakabasuhuza, bazoja mu batoni b'Imana mu beranda. Abatafashije abandi, abakoreye ikiba abandi, abo rero bazotabwa mu nyenga y'umuriro udahera. None bavukanyi, turasabwe gutegura kazoza kacu mu ijuru tukiri hano ku isi. Ntihagire uwosamara. Dufate nkamira ijambo ry'Imana muri ibi bisomo rero twumvise. Hari abantu bibajije ibibazo bijanye n'iyo ntumbero. Mbega ubwo turibaza kazoza kacu mu buzima tuvuye kuri iyi si, ako kazoza karaturaza ishinga? Ico ni kibazo. Umwanditsi w'umuhinga mu vy'Imana, umusaseredoti yitwa Maurice Zundel, yabajije akiri muto ngo aragiye kuramutsa umusaseredoti ashaje, hama barayaga baranaharira. Uyu musaseredoti Zundel arabaza uwo mutama w'umusaseredoti ati mbega umuriro udahera urabaho? Ati ubwo birashobora kudushikira tugahereza mu muriro udahera? Mutama nawe ati je ivyo bintu biriko birantera ubwoba cyane cyane ubu ndiko ndasaza. Ati rero nguma ngerageza sinze mpereze mu muriro. Zunderi nawe ati ivyo vy'ingene nzobaho mvuye muri ubu buzima jewe ntibindazi ishinga. Ati uwo muriro udahera jewe sindawutinya. Umutama ati none ntiwemera izuka ry'abapfuye wakabaye umuhakanyi? Zunderi nawe ati umve ndakubarire, jewe ndemera ubuzima bw'uwundi muntu aba muri jewe. Ubuzima budahera nubwo buzima bw'uwo muntu ari muri jewe. Ubwo buzima Imana yaranyezigiye irabunshikiriza. Imana yarariye umutima amenyo, iremera ko ntunga muri jewe ubuzima bwayo. Atemu iyo Mana ntirindi ringana. Imana iri muri jewe ndashobora kuyica kuko ntigira uyigwanira wundi ntayigwaniye. Ati Imana iri muri jewe ndashobora kuyibamba, ntigira uyikomera induru ngo aze kuyitabara. Turumva ko yanyizigiye, niba azozuka rero atangura kuzarabigirira muri jewe, mu mutima wanje, mu rukundo rwanje, abigira mu ciza kindangana ntaryo mu buzima. Ati mvuye kuri iyi si nzobandanya urwo rugendo, nsangira ubuzima nawe mu myaka yose twariko tubusangira muri iyi si.
kandi tubanye neza. None bavukanye kubu n'akazoza keza gahagaze ku kwitwararika Yezu ari hafi yacu. Murumvise ingene yatomoye ati naragwaye uraza kundaba. None ubu agwara duhura, murumva ko ari Yezu. Kubu n'akazoza keza gahaze ku kwitwararika Yezu ari muri jewe, gutyo nkora ico yokoze, mvuga ico yovuze, ndangwe n'ineza no gukiza nkawe. Bwa kabiri, ubutegura akazoza kiwe mu ijuru, Imana iramuha ubushobozi budasanzwe. Uwitwararika Yezu muri we aca aba umuntu afise ububasha bukomeye kuri iyi si. Uyo muntu none agira ubwo bushobozi amezate, arangwa niki? Ni umuntu afise amafaranga menshi? Haba namba. Ni umuntu afise ibigwanisho n'ingabo? Haba namba. Ni umuntu yiza akaminuza mu makaminuza ya nariya? Haba namba. Ni uwitwaza igikenya asumvye abandi? Haba namba. Twiyibutse rero ko ububasha buri muri iyi si tubuhabwa na Yezu urukundo. Uwutagira rero urukundo n'ubusa. Uwutagira urukundo atitwaza urukundo n'ikibabi n'igihunda. Mwibuke mu gitabo ca Daniyeli gabane ca 5 karongo ka 27. Mwami Baltazar, Daniyeli rero yaramubwiye ati indoto wagize naragupimye ku munzane nsanga upima ubusa. Umuntu atari mu rukundo apima ubusa. Ububasha bw'umuntu muri iyi si buhagaze ku rukundo afise. Urukundo rero ni ikigwanisho gikomeye cane. Uju mu kwitwaza urukundo akarurerura ntate hasi gushika shikira ubuninahazwa. Urukundo ni ikigwanisho gitsinda urwanko, gitsinda amatati, gitsinda ukwihora n'akayigo. Urukundo nico kigwanisho gihindura ibintu. Urukundo ni ikigwanisho kitaboneka c'imbere mu mutima, gitsinda bitwaza igikenye. Urukundo n'ububasha bukomeye busanura, bwubaka umuvukano wasambutse, bwubaka ubumwe hari amacakubiri, bukiza, buvura kandi burinda umuntu umwansi. None ntitubura urukundo, ntidupima ubusa, twitwararike Yezu tubamwo, aheza tuduze, turemere, tugire ibiro. Ukiri rero mu bwicanyi, mu burozi, mu rwanko, mu kwihora, mu macakubiri, mu muryano, mu bicumuro, apima ubusa. Yitwa umukristo yatanze imihoho. Noneho turi abakristo, twitwa abakristo, turacyafise intambamyi. Dusa n'abatanze imihoho mu bukristo. Aho gukora ineza tugakora inabi, aho gukiza tukica, aho guhezagira tukavuma, aho kurekurira abandi turihora. Turakoresha igikenye aho gukoresha urukundo n'ingingo. Turondere kutaba abantu rero bo kugwizwa n'ubusa imbere y'Imana.
tukiri kuri iyi si Imana ije kudupima, ntidukire nka barutazango dupima ubusa, isange dufise uburemere, dufise agaciro. Tugire rero urukundo gutyo ruze rudufashe tuduze ibiro, tugire ububasha, maze bya byiza tugende tubikora ku isi uko umwanya ugenda ukurikirana, hanyuma tuze tugira ibyo turengukana mu ijuru imbere y'Imana, ntituze turengukana iminwa igaragara ngo dutabwe mu muriro. None bwa gatatu muze dusabire nyakwigendera umushikiranganji Gabi Bugaga, agiye akiri muto, igihugu cyari cyaramwizigiye kimushinga amabanga ahambaye mu gihugu. Ni ukuvuga ko hari ibyo bamugomwe, nabyo nodondagura. Hari ibyo bamugomwe abamushinze aya mabanga, kandi n'inshuti n'abagenzi ibyo yagiye ararangura byo kuramira abandi si bike. Aha rero Yezu agira ati nimuze batoni ba Data, twumve yuko afise ibyo arengukanye imbere y'Imana, naho yarengutse giturumbuka atiteguye neza. Muri ivyo yarengukanye rwa rukundo rutanga ububasha budasanzwe bwo gukora neza muri byose. Mwumve yuko abamushinze amabanga barubonye ubwo bubasha bwaramubayemwo, ahageza yaritwararitse Yezu aba muri we mu buzima yamaze kuri iyi si. Hari ibikorwa by'ikigongwe biranga uwitwaza urukundo, nto kwirirwa ndadondagura. None urwo rukundo rwamubayemwo rukamuha ububasha, dusaba Imana irurabe aje mu batoni b'Imana, maze ibyo byaramugoye agatosi yoba yari afise, dusaba Imana igahanagure, mushikane mu bwami bwayo, ahimbagwa imyaka yose. Dusabire umuryango wiwe, umuvyeyi wiwe, mutambukanyi, ibibondo, inshuti n'abagenzi. Imana ibaremeshe muri ibi bihe, ibabe hafi, ibajabutse iki gihe kitoroshe. Dusabire n'abakiri mu bwicanyi, Imana ibahindure bave mu bwicanyi, bave mu kibi. Iki gisabisho turiko turagira dusaba ngo Imana iduhe urwo rukundo tubuze. Nitwe abakristo batanze imihoro, nabo bahinduke, bareke gupima n'ubusa, bagire uburemere bw'urukundo muri bo, bahimbara Imana. Muze dusabire Uburundi amahoro, ubwicanyi butuzwe mu gihugu. Twisabire kandi twese, umwe wese ahageza yitwaze Yezu, yitwararike Yezu, yamarangwa n'ineza na ntaryo nkawe. Amen. Mubibona umubiri w'umuhisi umushikiranganji Gabi Bugaga barawusohokana neza cyane rwose, byose mu barontangere bariko baramuherekeza no kuzifasha. Gabi Bugaga uyu umushikiranganji
guhanahana amakuru n'umumenyesha amakuru mu Burundi. Turi kumwe na Simbizi Zose Mavumba hamwe na Abel Nduwayo aho tugiye ku mpanda gufubana iteka umuhisi umushikiranganje umuvyeyi Gabi Bugaga ari inshuti y'ugwaruka inshuti y'abari muri entertainment none umunsi nabo baje kandi kumushigikira kumusezera rya nyuma kumbure mu bihe vyiza twabanye nawe. Simbizi ndakura mukije ndaho tu meze neza ndaho nyene tu nyene ndo ibona ubibona yego yes ni ku munsi mubi no munsi sumunsi myiza nkuko indi misi yahora kubera ko urumva ko twabuze ara kandi tugiye gufubana iteka umuhisi yari umuntu ameze gute kugwaruka surtout muri entertainment kuri wewe novuga neza yuko umuhisi nyine cyubahiro mu gupanga ekipe imufasha mu gutunganya iby'igihugu aragerageza akarondera nyine abantu baba bahwanye baba ari 100% nyine ibyo igihugu kiba gikeneye kugira nyine cyubahiro avuga yuko ari umujama w'abajene ari umujama wacu urabona neza yuko meme na ekipe gouvernementale yiwe ni ekipe iba yegereye cyane abo irongoye umva ni leta mvyeyi ni leta nkozi novuga neza yuko umuhisi yari umuvyeyi kandi akongera akaba umukozi kandi ibyo ni ibintu umuntu ato yoshingira ni ntani bira umuntu atode yego je novuga yuko yari umuvyeyi kandi akongera akaba umukozi yego bon ni nyuma y'igihe kitari gito canke kirekire cyane ashoboye kuzarahuza aba influencer kugira ngo kumbure bashobore gukomeza umuga wanyu aboshi muri mwikirundi aho kumbure hari n'imigambi myinshi yari yagiye atunganya yo kugira ngo aboshi bashobore gutera imbere no kugira ngo ivyo basanzwe bakora ku mbuga ngurukana bumenyi bishobore gushika kure canke bishobore kubavyariramwo imisaruro no kuvuga bashobore kuronka amafaranga biciye ku mbuga ngurukana bumenyi uno munsi aho vyari biteye iteka ndetse naho vyari bigeze ari byo abantu bahora bashima ubibona gute mbega nigiko bivuga novuga neza yuko birahimbaye yuko ubu ibyo twakora ibibazo twagira twari dufise twari tumaze kuronka ababigize ivyabo ni igihe yitaba Imana ari kiganiro nigeze gukora ndavuga nti mu mezi 8 yaramaze urabona neza yuko icizere kuri twebwe cyari gihari urumva bwabaye ndibaza bwaro bwa mbere turunga umushikiranganje ashobora kutwicarika tukayaga murazi yuko twaricaranye haba mu biro aho yakorera hanyene ni hehe bujya ahifo twaricaranye ikintu rero gitangaje ujya munsi twicarana sinzi ko mwabonye yuko atakintu na kimwe yari yateguye yari yitize ibyo twebwe tumuha bisigura neza yuko indongo zimwe nizo ahantu ubushikiranganje bw'ibiro bwiwe bari urusanzwe bwa ahanyene bari gofe no ubushikiranganje ukorera sivyo novuga neza yuko ujya umunsi atubwati ingo twicarane yarakeneye kumenya ati tugoniki ivyacu ni gute ambwata mweho ni gute biraryoshe rero kuba uno munsi urana yuko hariho abantu wasanga babategurira amategeko batiriwe baranababatsi ngabo no munsi urumva yuko byari biryoshe ujya munsi sinzi ko vyibuka aho buri muntu wese yashikiriza uko ibintu wabibona et puis ils ont pris note ndizira neza yuko no mpamvu ni byiza yuko ibi tubivuga uburyo n'abazomusubirira bazogende mu madosiye barashobora gusanga aho buri muntu umwe wese yagerashikiriza icyumviro ciwe usivyo kuko
hariho principe ya continuité de l'État sivyo kuko buye igihugu ntigipfakara sivyo niko bavuga hariho principe ya continuité de l'État niyo mpamvu turi ngaha kugira bamenye yuko hariho igihe twicarana hari ivyumviro twagiye turashikiriza nitwe tubona yuko vyogenda uko nakuriya ico ni ikintu gikuru cyane yakoze biraryoshe yuko hazi umwubahwa hama ubwo nyene urabona ibi byo gukoresha imbwa ngurukana bumenyi ni ibintu bishasha amategeko yo kumenyesha amakuru arahari kandi naho ni amakuru batangura kuyakora kera igihe haza amategeko hari abantu bicaye kugira bashinge amategeko yo kumenyesha amakuru biraryoshe no munsi rero nko mu Burundi duhagaze no ku mico kandi y'ikirundi burya amategeko yacu ku bintu by'imbwa ngurukana bumenyi ntawo bisa bisaniye ningina amategeko yategura muri Amerika canke mu kindi gihugu sinzi ko mwibuka yuko yanambwiye ati Simbitsi ugabanye gushura umwana wawe hehe kumbuga urazi yuko iryo jambo yararimbwiye mwuba aratswe yarimbwiye ati gabanye niyo mpamvu n'ubu naramwumviye umwana wanje urabona yuko kenshi ubu nakija kumbuga cyane urumva novuga neza yuko nyako nakantu sivyo uko akona kantu gahwanye n'imico y'ikirundi biraryoshe rero yuko urabona yuko twaricaranye mu nyuma kandi ntivyagarukiye ngaho twongera kandi turanicarana n'icubahiro umukuru w'igihugu ari we nyene yabitunganije kandi urazi yuko umunsi twicaranye n'icubahiro umukuru w'igihugu je ndibaza yuko bari umunsi wa mbere n'icubahiro yicaye amasaha menshi ariko aratuyagisha twese buri muntu wese avuga ati be free uko ibintu mubibona aba ariko mubivuga sivyo novuga neza yuko ivyo byari imboneka rimwe rero nta mpamvu nimwe yotuma umuntu atavuga ati uyu muntu yari intore yari intwari kandi je kuri je mvuga yuko yitahiye neza burya biraryoshe umuntu atashe ashingirwa intahe nabo nabo yarajejwe gutunganiriza yes nuko onye reka nje kwa Berndowayo ni nyuma y'imisi itari myinshi cyane gose umushikiranganje yaraheruka kubakira nk'abakina amareresi Abel akibakira yari ibintu bimeze gute kuri mwebwe byari ibintu byiza na cyane ko nko kubakinyi b'amareresi bwari ubwa mbere dutewe iryo teka bwari ubwa mbere abantu bo mu nzego baduhaye ikibanza kugira ngo tuganire rero ryari teka kuri twebwe kandi twararyohewe cyane yego hari byinshi mwarayaze kumure byari gushikwa ko mu minsi ya vuba nibe ibintu mbega mwayaze uno munsi kumure nk'abakinyi b'amareresi mubona ati nukuri pe turahomba ni byinshi twayaze ariko cyane yatugiriye impanuro yaduhaye impanuro mu ncamake aratubwira ati burya rero kugira ngo igisata cyanyu gishobore gutera imbere dushobore kugira nico tubafashije nimugire urunani muje hamwe mugire kumbe nka groupe mugira aho mubarizwa kubera ko tugiye tubona abakinyi ba cinema twabona ati Abel yakina filime ego turabizi ukina filime ariko userukira nde uriserukira tukeneye ko mugira urunani y'ikintu nka koperative y'abakinyi ba cinema ico ni mugishikako twe natwe nk'abategetsi bizotorohera kudodora imbere kugira ngo ari ico mufashwa dushobore kibafasha mu bisanzwe n'ivyo bintu twayazi hanyuma natwemera ati kandi jewe nk'umuntu umenyereye ibi bintu ndiko ndagerageza uburyo YouTube mu Burundi twogira monetization donc YouTube yacu natwe ikemegwa ibintu mwene ivyo kuko burya twebwe nubwo na turaba YouTube dushaka ibintu ariko novuga yuko dukoresha kwitiza ibindi bihugu ariyo mpamvu atakintu turonka nibaza ko abo mu ivyo bihugu nibo baca babironka ngira usanzwe ubona yuko uravye YouTube uri ngaha ajya ama publicity ntushaka kuyabona ako nivuga ugenda uhagira ikobero gusa ujabutse tutangura kubona ama publicity rero ibyo byose nibyo bituma YouTube ishobora kugera igihe igahemba abantu kuko burya YouTube si ikintu caje kiva mu ijuru kije gutungisha abantu ahubwo YouTube nayo irakora publicity irakora business ziya publicity ubona zicamwo nizo zituma ushobora kuronka udufaranga rero twebwe turonka neza bitewe nuko YouTube yacu itemewe ngaha rero yabitwemereye kubikora kandi nta n'imisi yaheze cyatwumva aravuze itangazo yuko bigeze kure yaheruka mu nama mu bice birenga 60 kwijana bice birenga 60 kwijana rero nkuko Simbizi yavuze ati leta ipfakara
nizere ko uwundi azoza azobandaniriza aho yarageze ibice bihagararira ngaha abandanya bikurikirana niba na ngombwa nadutumire dushe kuyaga nawe kugira ngo twibutsanye ibyo twayaze tubandanye nyine dufashanye. Ego yes, mu ruganda rw'amasinema ngari bwa mbere kumbure muhamagawe n'abategetsi abari mu bushikangange butandukanye kumbure ngo yashobora kubumviriza bumviriza ivyumviro vyanyu bumve koko ivyo mukina atari gukina ahubwo ubunya arakazi. Uno musi muri sinema niyihe nyingo mbega mwari mwarihaye kumbure muzogira? Intumbero twayihaye nuko tumaze kumva izo mpanuro ziwe twavuye ngaho tuganiriye twaragiye hamwe turaganira turiga ni gute twoja hamwe ni gute twobishobora rero twiko turabigerageza bizira ko mu minsi iri imbere birashaka kuzogenda neza uretse ko gushira abantu hamwe burya ngaha mu Burundi sicoroshe kuko nasanzwe wese umenga arazi intumbero ziwe umwese bari busy umuntu akunda umengo aduge nkawe ariko rero tugumye uko Zemane tuzorenganye leta ngo ntaco idufasha kuko urumva yuko ivyo badusabye ari uko tugira urunani ni nkuko uzorabe leta ikeneye no gufasha abantu mu bintu ruguru abantu ikunda gufasha ugwaruka ibiki babashira mu makoperative ibafasha umuntu umwe ku giti ciwe ko nk'ubu baje gufasha Abel jewe muri sinema bakamfasha baba bagize gupendereya kuko babafashe jewe jenyene ntibabafashe igisata ca sinema mu Burundi babafashije Abel rero gufasha igisata ca sinema nuko twoba turi kumwe uko biri kose rero nabo baravyumva bumvije impanuro tuzobandanya kandi rero n'ibintu tuba turakora kugira ngo tuje mu mategeko kuko ivyo bintu kugira muje hamwe bisaba amategeko hariho tape zibandanya kugira ngo mugere igihe mube koperative. Ego. Ivyo rero tubirimo ndizira ko bizogenda neza. Ego. Yes, nuko onye twego turavuga ku kijanye n'imbuga ngurukana bumenyi ibijanye kumbure n'ingene imbuga zizoza zirariha. Simbizi numwe mu bantu wabigarutse ko icuro nyinshi ndetse n'imbere y'umukuru w'igihugu warongeye urabivuga umubano ndetse na ministre umuhisi Gabi Bugaga nawe niho yarari hama arongera yaterera ivyiyumviro imbere ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uno musi intambwe zariko ziregereza kandi uri muri bamwe bari batanguye kunezerwa bavuga ati wow biriko birakunda yaravuze yuko ibice birenga 60% biriko biregereza kumbure kugira ngo bishobore gukunda hama kandi tushobore kuronka license imbuga zo mu Burundi ari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube n'ahandi hose bigende birariha. Simbizi uno musi umutima umberewe gute ubwo ntitwa tugiye gusubira inyuma kubwo kubura umuhisi Gabi Bugaga? Sinibaza kuko ibi by'imbuga ngurukana bumenyi burya murabona yuko banabishize surtout mu bushikiranganje bw'igega ca leta. Yego. Ndibaza yuko uno musi leta irakorana. Leta ikorera kuri programme sivyo? Ahubwo ikintu gihari niyo mpamvu byasabwa yuko ibi biganiro turabigwiza cyane sivyo dushingiza intahe aho ibintu byari bigeze kuko turinze tugira ubushikiranganje bujejwe economie numérique twebwe urumva niho turi sivyo ni twebwe turaba acteur novuga yuko natwe turi bamwe mu baterera mu mafaranga aca mu mbuga ngurukana bumenyi naho ari byinshi burya imbuga ngurukana bumenyi zinjiza amafaranga si YouTube gusa yego burya ni zama 1xbet niki zose ajya mano zenye ajya ama programme yose yaba partner byose hajya n'amafaranga bari karinjira niyo mpamvu urumva biraryoshe yuko uno munsi amategeko ariko arakuri arashimye ko ndibaza uno munsi ivyo bice 30% byariko birakogwa novuga neza yuko yari amategeko rero novuga neza yuko uno munsi no ndabweti umuvyeyi atashe neza sivyo kuko atashe hari semo yaragejeje ko biraryoshe yuko mu bisanzwe ibi bintu hari abandi bashikiranganje nkibi wasanga mu myaka 5 yose yego amazi sivyo usanga nibi atani gice kibi aho yaragejeje itegeze kuko abashikiranganje baje gutuma tumanako bamyeho yego mugabo nta rimwe bigeze batwicarika ngo tuyage ivyigeze bibaho novuga neza yuko ahubwo dupambane sivyo kuno kuntu yanaduhamagara ati bimeze gute urazi neza yuko hari na group WhatsApp twari turi kumwe nawe wenyene yavuze ati ahubwo ni mushinge group WhatsApp yego kugira aho turayagira sivyo urazi ko yari ihari ahubwo tunasaba yuko ubwo musubirira nawene
yoca dutumako kandi kwa kundi nyene ati bana banje nimuze kandi tuyaga ati byari bimeze gute uravyumva jewe ahanini ico nico mbona niyo mpamvu mvuga ati uyu urugendo rwiwe yarurangije kandi arurangije neza uyu nta muntu umwe azigera mwidogera kuko mu mateka y'u Burundi azoshingirwa intara yuko ari umwe bashikiranganje yatanguje isemo kugira ugwaruka gose abana kwisinzima uno musi abantu bariko barijukira gukoresha imbuga ngurukana bumenyi novuga neza yuko mu mateka azokwandikwa nk'umu bashikiranganje batanguje urwo rugendo rero novuga neza yuko ahubwo nitwo muherekeza amarira oya burya umuntu werekeza amarira n'umuntu ubona yuko atacagiye akoze sivyo uyu novuga neza yuko ni nka monima iri jambo dufise iri jambo twahawe tubandanye turikomeza sivyo natwebwe ku buryo tuzokenda dutaha turi intwari nkuko na nyakubahwa mushikiranganje atashe nk'intwari nuko onya two turagenda aho tuma dushike ku mpanda neza na neza amakandi muraza kubona ibirori bitandukanye byo kuri uno munsi ingene dare byifashe nganye kuri African TV asante sana kumana natwe Imana yamuhaye inshuti bajyango namwe bagenzi b'umushikiranganje Gabi Bugaga tugire Kristo magaze ngaha nkumwe bagendanye ariko sino kwibeshera ngo twagendanye umwanya munini kuko jewe twamenyanye mu bihumbi 2013 duhujwe n'ibikorwa narinjejwe ico gihe nawe n'imirimo yakora kuko yaraje kugira couverture médiatique y'inkino nariko ndarongora ico gihe aza yashitse ashwashwanutse nyene kujya yarameze ashika abaza ati ninde ni araba ivyo bintu ibi bintu tuje gukora baca bamwereka jewe à l'époque nari mvyibushe kurushaha acaratangara ati wewe ibi vy'imipira urabijamwo ungana gutyo hanyuma ubucuti buheraho kuko bose kuri tele banyita president bono mu journaliste aja nyubahuka inkuru ziba zihereye aho tuca dutangura kuba bagenzi gutyo ariko ntababesha uwo mwanya mutoyi namumenye nukuri waranyigishije Gabi yarafise amakarite amwe ntovuga nibaza ko bari ngaha bose bamuzi
bari bazi yuko ari umuntu ashwashwanutse aho ari hose haba ari ahantu hari akamwemwe. Yari umuntu kiretse ibyo byo gutera inkuru, Gabi yari seriye mu bikorwa. Hariho igihe jewe namubonyemwo twarakunda gucokozanya, murabona ibi byo mu Burundi, nkamucokoza ntiwe namba ari we uri umuhutu w'ama place kukomeye gose kandi bavuga ko abahutu ari bo bakomeye, akaca twenga tukagira jaho mvugira ko yarakomeye birenze. Ndibuka turi muri kampanye ya 2020 twari muri equipe imwe, tugeze Ingozi harabaye programme tutari twagize kuko twari sanse hari un premier mai, haca haba ico twita petit rassemblement, tuca tujivumbi tugarutse imodoka iragira pane. Wewe na equipe twari kumwe kubera twashitse nka minuit dutegerezwa kugenda kuri mu Kirundo centre 5h, ntiyajyamye kweri. Ndibuka ico gihe twari kumwe na SN Dorian, Gabi na equipe yiwe yarimwo abitwa ba Bosco ba Jaguar, barayi barakora. Mvyutse nzi ngo ndazindutse sanga baricaye, catamubaza none we nturuha nta bimwe twagira. Ijambo yambwiye ngo rigi igihugu ngo dutegeza kucitangira, ngo nakumvise uri kuragona, ngo cambona yuko tutogona twese. Ako kantu karantravaye ku buryo iminsi yose yakurikiye tutagiye kuryama twese narifata, aho ni ntahe nagomba shinge y'ukuntu yakunda ibikorwa. Ikindi kintu, Gabi yarafise urukundo kweri. Gabi jewe n'ubu unye yari umushikiranganji, ndamutelefone yavuga yaje. Ni Gitega, abo babanye Gitega barabizi, nta kwezi kwahera tutabonanye. Tugatera inkuru nyene tukanezerwa, ariko nkuko babivuze Imana ntiharirizwa. Gabi numvise yitavye Imana vyarangoye kwakira, sinari na hafi ngo nje kuraba ndemesha umuryango, ariko nashaka kuremesha ibibondo. Umwanya muto naronse, mwarabonye ko nabaye hafi yanyu. Nubu jewe ico nobemerera nuko nzobaguma hafi. Abagenzi ba papa wanyu benshi ndabazi, sinovuga ngo nzobafasha ntavyo noshobora, ariko turi kumwe n'Imana nibaza ko bizogenda neza. Uwaserukiye leta y'u Burundi yabivuze yuko mukiri bato mukeneye ubufasha. Nibaza yuko tuzobifashanyamwo nk'abagenzi biwe kugira ntimube intane. Mu kurangiza, sinashaka kuvuga menshi kuko hari ukuntu mvuze menshi usanga narize, kandi sinashaka kumukurikiza amarira kweri. Oya, umwanya narize warakwiye, naje madoze, ariko nashaka mwese muri ngaha ndabatekerera ijambo ry'Imana nabonye ribiri mu Abaroma ikigabane 18 murongo wa 18 niwo umaze iminsi ndemesha. Handitswe ngo niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa
n'ubwiza tuzohishurirwa. Niryo jambo numvise norangiriza ko ndabwira yuko tubuze kweri, turabuze, ariko nibaza yuko Imana izoduhoza. Yesu abahezekire. murakoze. ngira ndabwire Kiyete mon père. Papa wacu ari umuntu akundana, afite umutima w'urukundo, bigeze kuri twebwe abana biwe byaba ari ibindi bintu. Byaba ari ibindi bintu, yaradukunda nk'abana biwe, ntacyo twabuze, yaraduha byose, yaratuba hafi nyine umubyeyi wacu. Nta byinshi ndababwira ko ahantu bavuga sinaheza. Papa wacu turamukunda, aruhuka amahoro. Nibyo. Nzikubita imbere yayo nayizambabarira, insubize mu nzira maze ndonka agakiza. Ubwo namenye kwimunda nzajya niyungiraho niyo mubwiro. Nibuhoraho ari amahoro yawe, nibuhoraho ari ibyishimo byawe. Komeza inzira watangiye, wicike intege, wahisemo neza. Ndi umuvandimwe, twaragendanye, n'ubu turi kumwe nawe ngo tuguherekeze kandi twerekeze ko tudatandukanye, uzokwamana natwe. Ibyo twakoranye, ibyo twayaze, ibyo bizokwama bidufasha gukomeza ubumwe budacika. Nawe Mukama Yezu, ni wewe tweza k'amaso muri iki gihe. Turazi kuri wacu tukaba abawe. Nuze dusangire umubabaro, uheze uturemeshe nk'uko waremesheje abo mwagendana ukiri ku isi. Turazi ko umutima uremesha umuntu mu gihe cy'urupfu ari wewe utanga. Turazi kandi ko ukwizigira iteka itegwa abavuye ngaha ku isi ari wewe uritanga. Dufashe rero ntiducibwe intege n'urupfu rwacu aje iwawe, ahubwo uturonse ubutwari bw'umutima n'ingoga zo kurangurana ibikorwa byose umutima utikunda.
Nyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, tugire Kristo. Uno munsi mwazindutse muza kudufasha guherekeza umuvukanyi wacu, akaba n'umuvyeyi asize ibibondo 4, umushikiranganje Gabi Bugaga. Gabi Bugaga muramuzi, nasanze mwamuvuze, hari n'abashaka kumundusha, ariko jewe yarandeze, yaranyigishije. N'umuntu afise umwete, n'umuntu ndi muri interna yarasaba permission, ati je muri umuna wanje shobora kutamubona neza mugabo reka nje ku murongo baja muri refectoire je ndaza kumutora. Giye muri refectoire nkaza mbona umuntu ankweze yicaye, kamwe ati narinje kukuraba. Gabi yari umuntu aganira, jewe ahantu ni yicaye sinashaka kuhicara kubera urumva natwenga bigateba bikangora. Rero igihe Imana imuhamagara uze nti nta kundi niko Imana yabishatse. Hano umwanya munini waruheze duheruka gushingura umuvyeyi wacu hafi. Rero nashaka ndababwire ikintu candemesheje, nagire nkengurukire cyane leta y'u Burundi, abashikira umukuru w'igihugu bamumbwirire ko nkenguruka. Maze iminsi ishika 13 leta ku munsi ku mwanya ku munsi iri kumwe nanje iranshigikira. Nagenda bamenyeshe nta muntu nagiye kudodora ngo mfasha gushingura umuvukanyi, habe namba. Leta yakoreye, leta yakunda, mbere n'umugamu yakunda. Singabideha kuko
naramubonye 2020 nongera ndamubona muri aya matora ari muri seni ajejwe ibikoresho. Naraza kumuraba ngo tuvugane ivya famille akambwira ati ndi muri ibi. Rero nagire mpumurize cyane abana nsigiye. Abo bana ndabateye intege mwige, nta muntu n'umwe w'umushikiranganje atize. Mwige mushishikare, namwe mwahora mukorana. Ejo nihagira igitirigana nk'abajakara muzomuvuge muti uyu turamwibuka, kuko naraye mbonye kimwe bahora batubwira ngo umwana ni uw'igihugu. Umwana ni uw'igihugu kuko jewe nibaza ko naho yamfasha ntigeze amfyinisha na gato. Rero ndashaka ndakengurukiye abantu bose bamwizeye mu nzego zose, mu mugambwe yari arimo, mukamwizera mukamushinga amabanga. Ajya amabanga mwamushinga nanje mwaba munteye iteka, kwa namubona nanje nari ndimo uko nari muri we dusangiye amaraso. Ndabakengurukiye cyane vyimva mutima. Jewe nukuri naravuze ntibambye bati we tekana, naciye numva umutima wanje uruhutse. N'umunsi wa mbere numviye inkuru nasanze abayobozi ku nzego zose bahashitse, nabimenye nyuma. Abajejwe intwaro, abajejwe umutekano baramperekeza gushika kuri morgue. Rero nagenda bakengurukire ndabashimira na cyane kuri aba bana size. Nukuri muze mutwegere canke mubaze ati mbega abana vyagenze gute, natwe tuzoba tubona yuko ibikorwa mwakoranye mubizirikana. Kandi nkako jewe narabaye iwe muhira, naho yabatashe ku mugoroba numvise Jean Petit ariko arabivuga, nasanga yacometse ordinateur yahejeje gukora agiye ku kazi. Nkavuga wa muntu yataha atevye iyi mashine yakije arakora hamaragiye. Rero ndabakengurukiye, mwarampujije amarira, sinari kubyishoborana. Uyu mugabo ni munini, sinari kumushobora gutunganya urubanza rwiwe, kuko niwe papa, niwe araba umuvyeyi. Ugiye kuraba ujya mu mama akunda kuba afise amagara make, niwe aca mutora akamujana kwa muganga. Ivyo vyose ndavyumviriye, hama ngaca nshira ko amashari yo kumushingura vyari kungora cyane. Ndabakengurukiye inzego zose, narabonye abava mu bushikiranganje mu biro by'umushikiranganje wa mbere, muri presidence, muri ministeri yararimo. Rero sinogira ko ngo ndabadondagure, ariko mwarakoze, Imana ibampezagirire. Simbizi turahejeje kumufubana iteka, aho bandeza yuko ari ibintu bitaryoshe kumbure ku bantu asize. Ijambo rya nyuma kumbure genda uvugiye hano hano niri amajambo menshi yavuzwe ndaze mwayafashe. Yego. Simbona ico novuga. Kamera. Simbona ico novuga tu gusa Imana ihezagira bamukomokako. Banasize abana bato. Yego. Ico yadukoreye tuzokibera abo yasize. Yego. Ico yadukoreye tuzokibere abo yasize. Yes, nahubona neza yuko benshi barababaye, benshi batanezerewe hano onyakuru no musi, ariko kandi kuko Imana yo yamukunze kuturusha, makandi bana neza yuko ibikorwa vyiwe nga hano ku isi bimaze kurangira. Yes, nuko onye ijambo rimwe kwa kunzi wa African TV, ijambo rimwe ku Burundi bwabuze, ijambo rimwe ku Barundi bose bari kubadukurikirana. Abarundi dukomeze kwihangana no kwakira. Burya bayita dernier demain. Aha niho niyo nzu yiwe ya nyuma. Yes, sivyo? Yego. Eternité afise
nivyo yakoze burya ibikorwa yakoze ahantu hose mwumvise ni ntayo yagiye arashingirwa nuko ntiyapfuye kuko ibikorwa yakoze byasigaye intahe za n'abandi bamuvuze uko bamubonye kuba mushikiranganje rero ni uruhukira amahoro ko twese ngaha nigo rugendo ahubwo biduha icigwa biroroshe kurangiza ushingiye intahe nziza kandi sinzi ko mwabonye yuko nta marira menshi yaherekejwe kuko yagiye neza yagiye akoreye ibyiza abo yagomba gukorera il a été un bon serviteur niko bavuga yarabaye umukozi mwiza yarakoze ibyo yagomba gukora kuko burya twese twarimwe burya dukorera abandi nuvuga neza yuko ibyo yabwirizwa gukora muri parcours yiwe yose ndibaza yarashoboye kubikora. Yes, uyu unya yari umunsi wa nyuma w'ubuzima bwa Ministre Gaby Bugaga. Yes, ndabashimira cyane gose mugese mwabanye na twebwe uno munsi wa nyuma. Asante sana.